aka karadiyo wumvise ukumva ibikorwa Transworld Radio ikora, harimwo ibintu byoshobora kugufasha gukura mu buryo bw'impwemu, ukaba umuntu muzima yagutse kandi ukaba n'akarorero mu kibano. Rero aha haracamwo ibiganiro biryoshe, bifasha, bihembura bya Transworld Radio. Agaca habamwo na Bibiliya rero urazi ko ari ubuzima. Aha rero urashobora kuba uri kurarima ukakamanika ku giti iruhande yawe, ugaca ushiramwo nimba ari ibiganiro bya Transworld Radio, nimba ari Bibiliya ugashiramwo, ukabandanya kuduza ikivi uri kurumviriza n'ubutumwa bwiza n'ibiganiro bya Transworld Radio. Nuko rero twashimye kuguha iyi ngabire muzo Transworld Radio yaturonkeje hano, kugira ngo nawe izigufashe kubandanya kwaguka mu kumenya Imana.